ndabaramukije mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ku batanzi, abashitsi n'abatakigibuka, nitwa Mbonihankweko, ndi umutama w'umukukuruke akorera muri iri shengero. Ngomba dusangira amajambo y'Imana ashingiye ku Ijwi. Mpwemu yaranshize ku mutima ijambo ryitwa Ijwi Mahwi. Ni ijwi riyahwikira yose, nukuvuga andi majwi yose ahwikirwa n'iryo jwi, kandi ni ijwi rigukwiye rikongera rikankwira. Niryo tugomba kumara ku mwanya. Numvise mpwemu yera ko ari n'integuro yateguje abanyitangiye ngo ishengero ribi riteguye. Ahamagaze haraheze imyaka hahagaze ubundi mutegetsi asigaye aharugwa muri ba nyakwigendera, yadukanze twari kumwe turiko turayaga mbere ibisanzwe, hamara hindura ijwi. Muravyibuka? Atubungira ndababwire ko ntaje ndi usanzwe, naho mwambonye ndi usanzwe, reka mvuga ijwi ry'umutegetsi. Muca muvyibuka bari bahari mu mwanya wa mengo siwe. Ijwi ni ikintu gihambaye ku buryo abazi ububasha bwavyo, harimo n'abapfumu mbere, araguhindukana agahindura ijwi gusa, ukaza wumva kuva ku yino mpaka ku mushatsi hari bitanguye kuryana nk'intozi. Mbere abandi bavyita ko ariko gutabarirwamwo kose. Ariko kandi ni ijwi rigukwiriye. Ngomba kuvugira ngaha ko ari kurya ikirato uri kuracigera, hari umudandaza ariko aratembereza ibirato, hanyuma ugashiramwo 3, 4, 5 vyiyankira. Agiye abona inimero yawe icometsemo bikemera, kandi ari kirato ciza, aca kubwira ngo ni mahwi. Uko nyene kibari gwawe kabisa, kandi ayo mafaranga bayariye. Aca tangura kubwira ibe yo hejuru, kare yari yatanguye kwihebura. Ku Imana uheruka twumvise ijambo mbere n'amajambo yavuga ku ijwi ry'Imana. Mu ijambo ryo gusenga bari bahari nabo muvyibuka. Umuvuga butumwa yavuze aya majambo ngo umwe wese afise ico yavuganye n'Imana. Ngo barakuzi mugabo ntibazi ico wavuganye nayo. Ndazi ko muvyibuka. Jeho ntivyamvuye ku mutima. Mbere guhera ubwo natanguye kwibaza namba koko mwese twese dufise ico twamaze kuvugana n'Imana. Namba tugendera kuca Imana yatuvuze ko icompa bikabuko. Kuko abavuganye nayo n'abantu babaho nk'abahigwe, atakibakanga, atakibaca intege, atakibatera ubwoba, kuko baba bagendera mu masezerano mazima ashingiye kuyitabesha, idahindagurika kuco yavuze nka Mbonihankuye. Arabona asezeraniye kumbure bitakunze ko nshitsa kuko ni jewe. Bavuze mu kunsengera ngo n'umwana w'umuntu, apana gusa, si umwana w'umuntu gusa, n'umwana wa munege, umunyantege nke kumbure kurushaho twokwita umwana w'umuntu. Icubahiro rero kibicayo ubu nibihe bidashira, yoyo yisezeranye ishitsa kandi dahindagurika. Kuko ndiyo yandiho, ni ndiyo ntiyigera ibapana. Hari umuririmbyi aririmba neza ngaha ngo Bwana akisema ndiyo nani akatae. We ntahemuka nk'abantu rero.
nico gituma ukumva ijwi ryiwe umwemerere avuge, umwemerere yinjire, umwemerere musangire icubahiro k'ibicimana. Ivyahishuriwe Yohana 3:20 niko hatubwira, kandi niho tugomba gutangurira ko gusoma, naho usanga wibagiye ibindi byose ndi buvuge. Ukirijwi ndarivuga ko uko mpemu yera ampaye mu iminota mikeyi, mugabo ntasomye byose ntimuhagarika umutima, ufise aho yandika yandike, utafise anyemerere, nashaka n'ibinateguye ndabimuhe. Ndimutumwanya murondera amakaratasi twarabyanditse, byadutwaye umwanya ubikeneye wese ndamuha. 3:20 rero havuga gutya ngo mpagaze ku rugi ndaramukije. Umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura urugi, ndinjiriwe dusangire icubahiro k'ibicimana. Bene data, Imana iravuga. Hari abatunzi Imana itavuga, mugabo twebwe Imana yacu ni Imana ivuga. Imana yacu ni Imana yamenyereje abantu kuva ikibarema, ibamenyereza kwivuga. Itanguriro 3:8 handitse ngo bumva ijwi ry'uhoraho Imana agenda muri iryo tongo mu gihe c'akayaga ko kumugoroba. Murumva ko bumvise ijwi ry'uhoraho, no kuvuga ko ari ijwi rivuga, kandi ikimuha ubushobozi bwo kuyumva yivuze. Bibiri ivuze ngo baravyumvise, barumva ko ari Imana ivuze. Ntimugire ngo ni cyahawe ibiremwa byose, suko namba ku bindi biremwa bisigaye, naho bifise amatwi ibindi mbere manini no kurusha yagwanje na gwawe, ntibyumva ijwi ry'Imana. Rero Imana si kiragi, si igipfa amatwi, si itanezwa abantu bayo. Nanje murafatwa n'impwe mu kwimvira ko ari Imana, ari sindabibazwa, itabinezwe itanezwa ivyanje. Mugabo sukuri si itanezwa abantu bayo, si itumva amajojwa yabo na buhoro buhoro. Ico kinyoma kura mu matwi, nanje nama ndihanagura mu matwi ntimvako Satani. Ico ni kinyoma kigaragara, mbere cyo bari gitutsi kibi ku Mana y'urukundo rungana n'ugw'Imana yacu. Icete ca mbere Petero yanditse 5:7-8 handitse ngo muyikorera amaganya yanyu yose kuko igizende, kuko ibababara. Mbere inyuma y'akaburungu handitse ngo mwirinde ibiboreza mwame mugabye. Amajojwa yanyu ntimuje kuyasuka kubiboreza, mwisange mutagavye, kuko muyamira mukaboregwe. Umuntu aborewe ntagavye. Mwirondera amaswingi y'uburofa muri utu naturiya ngo mwabuze ikibumviriza canke kibishura, niwe uzoba winaniwe. Naye ahandi Imana yacu siko imeze namba. Imana yacu irumva icubahiro k'ibicayo. Ibiranga ijwi ryayo rero ngomba kuvugamwo bikeyi, simvuga ngo nja kubivuga byose, mugabo ngira mvuge uturanga muntu turi mu ijwi ry'Imana. Bimwe muri ibi rero nivyo vyibi. Icambere nashize hejuru y'ibindi byose, mwe mwirashobora kwashira ibindi muri wewe, mugabo jewe yambwiye ngo nindahashire ko ari ijwi rya kivyeyi, atari ijwi ry'umwicanyi. Halo, hari abantu bakeneye umuvyeyi, hari abantu bakeneye kumva umuntu ababwiye mpore, hari abantu bakeneye umuntu ababwira ngo mwana. Je mama ntakiriho, mugabo nubu incuro yambariye ngo mwana, yo mwana urababaye mwana, mpore mwana, nubu ndacazibuka mfise 65 n'imvyuga umutwe. Nijwi rya kivyeyi, si ry'umwicanyi. Mubikurikira byose muja kumva mu buvyeyi. Nayo umwicanyi naho yo gutwengera, asi umwicanyi w'umurundi ni gwica ruhoze, ku rugero niyo ntwengo yiwe uyisoma mu ubwicanyi, kandi agutwengeye gusa ukabibona mu maso, uyu ahasi ndara. Mugabo Imana ni Imana, naho yokara mbere nico kiranga ubwa kabiri. Ijwi ryayo riramara,
niho ibirundi bigeze muzosanga ubu mu minsi iza ibyo bisigaye byanditse no muri Bibiliya riramara rirakaze ku rugero rwo hejuru mugabo rigumana mu buvyeyi ni mituragaro ni miravyo ni giteye ubwoba ikindi gihe abagomba gusoma Zaburi ya 29 gatatu gushika ku 9 babisangamwo Yeremiya 51:16 abasomye inkuru z'Isinayi abi Israeli baheba bakabwira Mose ati dutabara bari wo usigara ngaha twebwe tureke tugenda bari uvyumviriza nayo twebwe aha wapi kabisa biranze bahunga uburake bw'Imana kuko imituragaro yaturagarira mu ijwi ryayo ariko hari naho yongorera mu mutima mu muyaga mukayaga mugahwekere ntangere mbere nahajya muri Edeni nkeka ariko yagira yije kubagendera ku mugoroba ariko ubishaka neza arabe inkuru za Eliya mu bami ba mbere 19:12 yarayiteze mu bitandara biriko birahongoroka irarahira kubibamwo imituragaro n'imiravyo yarahe bikanyiganza gasenga rimwo irarahira kuzana ijwi mugabo mukanya yumvise akayaga kaje buhoro kuko yarabimenyereye kwishobora kuza uko utayiteze mugabo ikavuga uko n'Imana ivuga aza yumva itanguye kuvuga amasezerano yayo nijwi rirema ikindi kiranga ijwi ry'Imana rirarema bikaba mwitanguriro 1:3 gushika ku 24 mubona hasubiramwo ngo Imana iravuga kandi ivuze bibaho ivuze birakomera nico gituma mbabwira ngo mwebwe abari mu ijwi ry'Imana abari munsi y'ijambo ry'Imana mukomere mu Mana mukomere muri yo mubeho nyakubaho kuko ivuze birabaho nta gituma tutobaho kandi tubeho ubuzima busagutse atanu wundi abwegereza ritwaje ngaha kurondera utundu two hasi twa karite inferieur tw'udupirate tw'udusigazwa two mu isoko tumwe bagurisha gusa ari uko isoko iremuye nabuhoro turi mitwe ntituri mirizo kandi muri byose uvyitesheje ni wewe nyene gusa akandi karanga nuko riri hejuru y'ubundi bujwi n'ubujwingira bwose hari umuntu yagize agakorasi n'ubu nkeka ntazi ko mutaririmbye kavuga ngo kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose n'amanumva siko gayemwe ijwi ry'Imana rindutira amajwi yose n'amanumva aha hanze hari ubujwi bw'abadayimoni ndabwise ubujwi hari ubujwi bw'ibisigo hari ubujwi bw'imizimu hari ubujwi bw'ibirozi hari ubujwi bw'abakinzi hari ubujwi bw'abaji kuzimu abasataniste abayiliminati n'ubujwi hari ubujwi bw'ivyishize hejuru n'ivyashizwe hejuru vyose n'ibindi ivyahishize n'ivyahashizwe vyose vyumvise ijwi rimwe gusa ijwi rivuye ku Mana vyose biranuma wowe upfa kuba uyizeye gusa bikubera gutyo upfa kuba hari ico mwavuganye nta gikorako kera tugikizwa harimo akakorasi karamvye n'ubu karacavugwa akavuga ngo nimo ndani ya Yesu na burudika abari munsi y'ijwi rya Yesu burudika ndani ya Yesu kandi munezerwe muryoherwe gushika n'isi menye ko turi mu gikomeye turi mu gihambaye gishobora kunumisha ivyo vyose nta gituma cukura ruhagaze ngo abarozi wowe bagihuriwe gusa nta kindi kandi aho ndahejeje nta kindi vayo vamwo abakubona babona umunezero wawe insinzi iri mu maraso ya Yesu n'ijambo ryiwe uyigendere gushikaho naho babimenya ati kabisa arico yishimiye mwomenya abarozi harya bagenda baradutungana intoki kuko baraturoze uburozi bwose bubaho maze imyaka 40 mu gakiza ndazi ko nabiriye mbere abandi baravyigamba abandi baravyirata abandi barabivuga mugabo sinkiriho igituma ndiho no kubera iki nuko hejuru hari yivuga ntihagire uvuguruza allo ugira ntiturogwa ugira ntitubijya mbere mu babimpaye hari naho hari mu wicaye imono ngaha akandi karanga nuko itavugaguzwa ntivuga ntiyamira vuga
si imana y'utujambo jambo, ni jambo. Ivuga gake, ivuga make, ariko ikavuga make meza. Make meza. Ibisanzwe yavuze, ibi byose byuzuye mu ijambo ry'Imana nkunda by'igitangaza. Abahinga bavyise logos. Ari ryo jambo Imana iza yarahishuye mu vyanditswe vyera muri rusangi, kandi tugendera ko ku munsi nta kabuza. Rifise ukuntu rivugana n'umwe wese ukuyiwe, kandi rigacika rizima ku rugero rudasanzwe iyo uryumvise uryugururiye kandi uryumviye kurya twabisomye mu vyahishuriye Yohana 3:20. Niho havamwo rero irindi ryitwa rema, aho Imana ivugana n'umuntu wayo mu buryo bw'umwihariko, mu buryo specific. Rema harimo akantu karimo kurema abaga ikirundi. Mugabo yirema ntimugire ngo ni kirundi, ariko Imana yashatse kuremesha bariko baranyumva kurema. Mureme kandi mureme. Nta ruhusha rero dufise twebwe abana bayo, abitwa intama zayo, bo kwiziba amatwi ngo ntitwumve ijwi ryayo. Ubutari mu bayo, uburiki ivyagwa, canke ikibonde n'ikitaravyaga bwa kabiri. Kandi ni ubuhomvye, niwe buhombe kutabyumva, kuba witesheje assurance ya mbere Imana yakatishije umuntu kubimurema. Itari za zindi zitwa big uniyihuza yani assurance yose, itari biko, itari sokabu, ari kari assurance vie ikona yise y'ubuzima bwanje ushika no mu rupfu. Ushika no mu rupfu. Yohana 10:27 handitse wabaye intama zanje umva iki, umva ibyanje. Uno murongo dukwiye kumenya ku mutwe ntabe muri Sunday school ari buheruke. Umva ibyanje nanje ndabazi, nabo barankurikira, kandi nanje bahugingo budashira. Babaza kwigera bapfa wibereka ushitsi ibihe bidashira, kandi nta ushobora kubashikura ubwoko kwanje. Data yabampaye ni baruta bose, ibi na Satani arimo arabizi kwa muruta, ni waruta bose na Satani arimo, kandi na Satani arabizi kw'Imana muruta. Nimwe mari mukwiye kubimenya mukabibwira Satani kiburya dawe arakuruta. Agituma cyo kukujugumirira wewe uri kiremwa, wewe n'umuremyi. Mvako tumushoboye kuko ndi muri we. Uguherageza handitse ngo nta ushobora kubashikura mu kuboko kwa data, jewe na data turi bangahe. Cyubahiro k'ibicima. Ishobora gucisha mu mvugo z'ubwoko bwinshi bw'umugore, ariko uko bigenda kose urabimenya ko ari yivuze. Urabimenya ko ari yivuze. Yo 33:14-17 havuga ngo uko Imana harahivuga mu buryo bumwe, harahivuga mu bundi, naho umuntu atorwa abantu. Mu nzozi iravuga ryo mu ijoro, igihitiro byinshi bitwaye abantu bisinziriye ku mariri yabo, nihizibura amatwi y'abantu ikabateza ubwoba, izibaburira kugira ngo igaburuze umuntu imigabo yiwe muri bwibona. Ahabuze mu nzozi mu ndoto uravuga, mw'ijoro ihengera yagusinzirije igacigucakira, kandi mu gitondo uravyibuka ko arico mwavuganye nayo. Kuko inzozi nyinshi kandi ibihumbi n'ibihumbi ziherera mw'itiro nta n'uzibuka, mugabo iz'ukuri zifise ico zimaze mu gitondo umengo ivyo urimo ahubwo nivyo warayemo. Akavuze yo mugabo sinzira yo yonyene, ifise inzira nyinshi nawe nyene nagisha. Harahivuga mu buryo bumwe canke ikava mu bundi. Akandi karanga k'iri jambo k'Ijwi nuko ari imfungurwa y'ukuri. Ifungurwa igaburira umutima n'ubugingo, igakomeza n'amagufa. Nabisomye mu migani ikomeza n'amagufa. Mano mu bugaragwa wapfa kuzinduka kwitoragura ku munsi, mwene data yavuze ijambo ryo gusenga niryo yakanshishirijeho. Wewe nturenze ibishingwe gusa mu gitondo ukagenda gutora. Mbere hageze ku isabato watora iby'imisi ibiri,
kandi bikemera ntibigore. Mugabo kundi munsi wihenze kurenze byaca bigora. Yakoro kivuye imijuru itegetswe n'iki? N'ijwi ari ryo jambo ryavuzwe n'Imana. Niyo yakontorora kubaho kwayo, kubona kwayo, gukomera kwayo, kuvyibusha kwayo. Nta makamyo y'ifari n'amavuta amarevuri n'ibindi yakenera. Abafise amaburanjeri hagati yacu barazigere kudahanganisha. Bamaze imyaka 40 bisekereza mahwiii y'Imana. Ikabaha inkomezi zo kurengera ivyo bahurira navyo mu bugaragwa vyose. Kandi ni vyinshi kurusha mu muhurira navyo mu Kamenge, mu Kinama no aho muba kuwinterekwa n'ahandi sinohavuga hose. Zavuye muri iyo Mana gushika binjiye i Kanani. Ibiri bivuga ko bibona gukama. Binjiye gusa mu vyo birimagurira kwa kundeguruya yacikama. Bene data babwire ubwiza uburundi biko bavuga ubwiza ntibunegwa urabina. Ntuzobure kuzurazinduka ku mutima w'ijambo ry'Imana. Mubone kuzimuha Yesu. Yesu araryoshe. Ndabizi kuki. Ndabikubwiye ijambo rimwe ngo ndari kubisubiramo n'inshuro amajana abiri. Yesu araryoshe. Yesu araryoshe. Kandi nta kundi vyogenda kuko niwe jambo. Nuhoraho yahozeho kandi uriye ko nta kundi vyogenda ateza kuryoha. Zaburi ya 38 avuga ngo nimwumvirize ko mumenye yuko Uhoraho aryoshe. Hahirwa umuhungira icubahiro cy'Imana. Umuhungira mu ijambo ry'Imana wese yiteze ijwi mahwiii bizowikira ibyananiranye byose. Ego bizobigwikira mu izina rya Yesu. Niko yasezeranye. Kandi yasezeranye nta gituma tushitse. Haraho rero bisaba kwihanganira agace karura kabirimo. Kuko mu miti yose iyo nariye kinumwana niko yari imeze. Urarya gasosa mu ntango wamarakanya muri kura y'ububizi bwo. Ugakanguka abashitse wirushitse wirindirije. Ebaga ntibirura ngo bisigaza. Mugabo niwo muti nyene. Ndavuze ko kuwa Mungu heze nibuke mwene data gihombe ijambo yavuze ngaha abandi dushitse hanze bakarubira kwimbaza. Ibintu byacu baravanga uko tubivuga mwanya muto. Yavuze ngo numuti Imana itanga umuti n'igiti. Uravyibuka? Umuti n'igiti. Ativyo n'igiti. Unyoye umuti ukanka kuwunywa gwe n'akagakarura. Imana ikiza n'igiti. Ikagucapa bien ntakubimirane kuko niwo muti ukiza nico kikukiza nandi abantu bacagoreza ku mazina. Ari abakristo benshi barakubiswe arico bazira. Ivyashwe Yohana 10:9 havuga ngo njaho uwo mumarayika ari ndamubwira kumpa ko agatabo kari kakiri gato y'inteka nicagana huko arambarira tenda ugatsonsomere karakururira mu nda umutegura hakiri kare karaja kukururira nikashika mu nda mugabo mukanwa karagusosera mu buki nuko nabira ko gatabo ngakura mu kuboko k'umumarayika ndagatsonsomera nta giti cyari gikeneye kumushikako uko yarakariye mpaka koza akamara. Umviriza uko byamugendeye bizo bikurikira inyuma ya twe bibiri habungu kurika kwabo ngo mukanwa asozira mu kikagira ukibari beje maze kukarya mu nda hacika umururazi wabego ni ndumwe imerekeye mu ariko ava hano zicaja kuvuga aheje gusangizwa ivyera bivuye mw'ijuru n'akarura karimo umutigere. Misezerano risha bene data Yesu niwe mutima w'ubugingo wumuriye uwizeye akamurya bwa mutima agira ubugingo muri we. Yohana 6:35 hari abantu vyase gukwirwa mu mitwe no mu mitima birodera imikati ishira imikati yo kuzuza amatwarete gusa aca mu bintu babagenda kamwe ariko abamugumyeko bamuronse mu bugingo mbere ubugingo budashira ngo batugebuwe byandikwa tukanabimenya ko araronse kabisa. Takasoma byose uvuga intahe bashinze beweho wabuja mbagomba kwigira ngo ugomba kwisohokera mu mutera kagere nabo Petero cyaravuga tugo wo kuvako hawe we Yesu yo caca kwake
uwova ukagenda ugiye kwandi w'isi meze uko imeze wosohoka uvuye imbere ya Yesu atacu umubwiye ngo akubarire, atacu umubwiye ngo akongorere, ugiye mu ngore mirande nambe numvise umutunzi yiteze kugira ubugingo budashira ngo adukuremo amaraso adushiremo akazima ko katazopfa gapfuye. Genda wegeranye amafaranga wo n'ubundi bugingo budashira kwa bariya ndakubwiye uzotahira. Sivyo vyuzuye baba telefone yawe urindira ubundi bugingo kuwunda tano uyu mugabi yavuze biba ashobora no gupfira biwe nta karondeza laboratoire akarondeza yiwe maraso bimusaba kumanikwa ku musaraba arabikora mugabo nta numwe ari gutegura gupfira nawe yoba bigeti nawe yobane nahande kwari wo kufisa amajambo y'ubwenge akavuze Petero umuririmbyi w'ikirundi 37 ati ijwi ryawe ryiza sinarikunda munsigaze riza n'amahoro bitwimanira izi bisibiri guto ntabwo baje kubasubiramo n'ijenge. Nico gituma ngomba kubabwira ngo mumuze no musinza mugabo ndakubwire ngo gukaraba usangire n'umurimo wawe kwe ijambo ryatubwiye ngo azanye byo kurya akugaburira. Yakubwiye muri agatsima ingurwe ku muti wagenewe visitarare. Yakobo azobwira abamwumviriza ati yemwe banyabyaha ni mukarabe, yemwe ab'imiti mibiri nimiyeze. Igikarabiro kiraha ndashimira Imana ko kikiri ngaha. Fa gukaraba kujya duhora tugira kuri corona ngaho utabuzi n'icyo wakarabiye ugapfe gukaraba basi n'abatagira mikoro dutegerezwa gukaraba twabimenyerejwe ku mitima aho twabibwiramo. Fa gukaraba nta mahoro y'udakaraba nimba corona izofata badakaraba mugabo bakarabiye ubusa bobo babagiriye mu ntaco ikadukarabe gusa nta mahoro y'umunyabyaha adakaraba. Isabune murayizi n'amaraso ya Yesu ndazi ko ariko aradodora ku mitima y'abandi hagati yacu. N'uwanje urimo ngo nitwumve ijwi ryiwe twugurure yinjire dusangire. Ico gituma mwinginze ngo ugurura karaba sangira n'umuremyi mukunzi wawe ntacu uzogaruka kwicuza. Niwe witemeye yamaze azanye intekera akazisubirana inyuma intekera tuzuye mu bugingo harimo n'ubugingo budashira. Umuririmbyi avuga ngo mukiza numvise ijwi ryawe n'imbabazi byampamagara ngo nozwe n'amaraso yawe. Aca avuga ati nditavye kaze nawe kaze itaba reka ivyo bintu wikawusha Imana aho wagahereye. Hari umunsi uzicuza ico wirengagirije ijwi wumva uno musi ari naryo rya nyuma. Birashoboka neza ko aryo rya nyuma ntumbaze ko bihava bigenda mugabo numva kwe kugira gutyo atari wewe ni jewe niko birabwira naryo rya nyuma. Abantu bari hagati yacu buzuye amajwi y'ubwoko bwose nanjye ndabivuga ko haraya amajwi y'ibiriho ay'ibyaha y'iterabwoba y'abarozi ay'ubwenge bw'isi ay'akaronda ka kera abiwaca ikuzimu ibyapfuye bibi. Abandi imbere babirana n'amajwi mazima araravugira ngo iminzerere mu majwi akabisinzirana. Baje bipfuza ikintu cyo binumisha cyo bihoza. Baje bipfuza ijwi mahwiii ibiwikira. Imana ni Imana y'amasurprise bw'amasurprise meza ibiwikire. Ije chini ya ulinzi wo kugira amahoro uruhuke. Aha Imana ibikora, hari Imana ibishoye. Wowe pfa kuza gusa, pfa kuza, pfa kwemera, pfa kuza wizeye. Wakaravye witeguye gukaraba gusa hari gukorera ico wirebera. Nanje bravo narimo nagenda nakabuye aha ku musiti w'igutura natenga kubyabana bakabuca amarira bya tukaga kurapfa uriko kandi namwe nayo
kandi ndamwene y'imikoshi ndagakunjwe na Yesu kuko ari we buye ry'ubugingo ahari akabuye hajiguye usisinzira neza musigaze abanzi no mu magume nta joro rimwe ajya amasase yose yabaye mu Burundi nta joro rimwe nabuzitiwe kare n'iminkanyari 17 18 19 iminkanyari yasubiye mutamagaza ariko no hagati yacu hari abandi bashishwe ariko byabasubije inyuma baraburiwe n'akajya gace karura namwe mvuga ushikariza n'inyota y'ijambo kurondera Imana n'inkomezi zayo byagiriye nyamusinyene uwo Musa n'Imana toya twavugagira isosa kandi bigura ibyo muri kontra zacu byo ntabiri nicyo umugabo butumwa kwa Mungu yavuze ati urukundo rwabo rwa mbere rwaranyitse icyo Mungu yavuze urukundo rwa kera atawukibona iyo rwajanye basigaye bakunda ibikorwa niyo bari mu bikorwa niyo bari mu baririnzi niyo bari mu bavuga butumwa bakunda ibikorwa kurusha ibikorwa bakorera bambone kurusha bayibone babona Imana kagiye kera ugomba kabambone jewe nyene ya mavuta kwa kwitanga ku mavi ya mafungo bya bihe byiza imbere y'Imana kwa kuyaga nayo kwa kumva ijwi ry'Imana byagiye kera mugabo byagiye ko kera wicara ku birenge by'umukiza isa igaciagarara ukaja kwibuka ko amasaha yaheze gitondo wiravye kuwace amaprograme yari yaragiye uko kurambi gusigaranye kwanza na nyene ijwi ry'Imana ko ryanumye muri wewe byagenze gute kazi utabagwe waratewe kazi utabagwe waratewe mugabo hagati yacu hari abandi bagomba kwiyemeza mushasha bagomba kuvugurura icyo bavuganye n'Imana ko dukwiye kwama turabivugurura bagize iminsi yavyifuza naho we wasaba kwita ku rutare bagira ati no tumanitwe umusazi w'ibya Kristo mugabo akugura amasezerano nabo nyene umwanya wabo mwumvise ijwi ryiwe rizana amahoro hamwe n'ibintu wiyumvise ashaka amahoro abaguma amahoro y'abakaravye amahoro y'abashaka kwitandukanya n'icyaha kuko Imana ntiyanga ibyaha yamunyabyaha ntiyamunyabyaha yanga icyaha kaze Imana ikibanza ca mbere Imana iguhezagire mama Imana iguhezagire mama Imana iguhezagire wewe ugomba kwitanga uhagurutse unesheje ukuri ugomba kwitandukanya nayo majwi wibere mwijwi mahwiii wibere mwijwi rinesha wibere mwijwi rigukwiriye wibere mwijwi riganza ubwoba wibere mwijwi haguruka nesha ubwoba nesha makeya nesha ububazo buribarisha bitajya birinze upfa naho bwaheye umwanya gutabarwa n'uyu isaha y'inani kaze wumvira Imana kaze wumvira ijwi ryawe ryera abaririmbyi ba mbere babivuze ko yemeza abantu icyaha ni kuki we bitakukwemeza ni kuki we wacitse ikinani ni kuki we wacitse itandara wewe atakikwemeza ngo wemere problème iko uko siko gupfa kuba rutarara abandi bariko barakira kunanirana gushikaho n'Imana ijwi ryawe rikorera kwinginga ugomba bizokugire gute niguta mu muri rudashira izo bari yonyene amakosa canke zo bari wewe umviriza ijwi yikuburira ijwi ryayo rirumvikana naho umupagani naho umunyabyaha Imana mbwebwe yakugiye mu mutima wiwe arabimenya ko ari we ntizizocisha urubanza ko hari umunsi yaje ku kigobe ije kukurondera uranga kuyumvira kaze rero
kaze akamwanya kwinginga ingoma n'ibyo birahagarara kugiye ngo tubanyarukije kugiye ngo twagusize nawe uhamukane nawe